nimba ino leta ya Kongo idashoboye guhaguruka ngo ifate inshingano yongere irwanire abanyagihugu bayo hama igaciza igata imiragwe ku bandi bantu, ni gute ingorane za Kongo ishaka ko izisangiza abandi bose? Izi ndongozi za M23 n'uburyo bagwanamwo byose bizanana muri Uganda, aho bari nk'impunzi mu makambi, aho bateguriye uyu mugambi igihe bari bahunze bananiwe gutorera umuti ingorane zari muri Kongo mu 2012 2013, aho abantu bahunze benshi baja muri Uganda, abandi bakaza mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavyibuka neza, gusa igitigiri nyezina cyari hagati y'500 n'600. Abo akaba bahisemo kwambura impuzu z'igisirikare bagatanga n'ibigwanisho muri leta ya Kongo, hama bakihungira. Ariko aba subo boba baratanguje intambara. Niba ushaka kubibona, kuko ushaka no kubibona, kuko benshi muri bo baracari ngaha. Intambara yatangujwe n'imigwi itandukanye yajizananye muri Uganda. Ni gute kica kiza kikaba ikibazo cy'u Rwanda? Ni gute mwongera mukaza mukabishinja u Rwanda? Ibi bimaze iki? Mbe ni gushika ryari nzoguma ndabisigura bino? Ikibazo ca Kongo si kibazo kitotorerwa umuti, ni ikibazo coroshe, ni ikibazo gishoboye kurangira, gusa no kubanza ugatahura umuzi w'ikibazo icarico, kuko kiba caheze kuva kera. Kandi kino kibazo ntigishoboye kurangira mu kugira ama manipulation canke ngo mu gukina inkinamico.